Bakunzi ba JCTV, iki ni cya kiganiro ugwaruka mu iterambere, ni kiganiro kidushikiriza imigambi y'iterambere ugwaruka rutandukanye riko rurakora muri kino gihugu cyacu. Uno munsi rero twagendeye umworozi kijambere asanzwe yororera ibitungwa byiwe by'inkoko aho bita kukanga. Uwo mworozi nawe si uwundi ni umushingantahe Renova. Mu kanya turamubereka abidondora. Izina ni Tunahayo Renova, abasanzwe ndi umworozi w'inkoko n'ibindi bitungwa bitandukanye, ariko cyane abantu benshi bamenyereye muri ibi nyene bijanye n'ubworozi bw'inkoko nko mu Mbega Renova, uyu mugambi wo korora inkoko wawutanguye ryari, waje gute? ni kuvuga uyu mugambi ujanye n'ubworozi icambere navyiyumviriye bivanye n'uko ari byo nakurikiranye ku ishuri, hanyuma ndabona ati ni byiza yuko ibyo umuntu yize ku ishuri yobikora mu buryo bwa pratique. Ndabikora uno munsi murabona uko bimeze, ariko siko byatanguye, twagiye tugira iterambere buke buke, uno munsi turashoboye kuba tugeze ngaha mubona. Yego, urumva warabyize urabinonosora, mbe wabyize he? Wabyize ngaha mu Burundi, byagenze gute? Kuvyiga navyize mu gihugu ca Iran, niyo navyize, hanyuma maze kuza navuga ati ni byiza yuko umuntu yashobora kugira ikintu akoze n'abandi banashobora gufatira kwa karorero. Yego, mbega ko tubona ari inkoko zera, utazi izi nkoko ni ubwoko bw'inkoko mwororo? ni ukuvuga izi nkoko ubwoko bwazo zitwa Kobe 500, ni ukuvuga ni inkoko ziri mu bwoko bw'inkoko z'inyama. Mbega Renova, uyu mugambi wo korora inkoko wawutanguye ryari, waje gute? ni ukuvuga uyu mugambi ujanye n'ubworozi icambere navyiyumviriye bivanye n'uko ari byo nakurikiranye ku ishuri, hanyuma ndabona ati ni byiza yuko ibyo umuntu yize ku ishuri yobikora mu buryo bwa pratique. Ndabikora uno munsi murabona uko bimeze, ariko siko byatanguye, twagiye tugira iterambere buke buke, uno munsi turashoboye kuba tugeze ngaha mubona. Yego, urumva warabyize urabinonosora, mbe wabyize he? Wabyize ngaha mu Burundi, byagenze gute? Kuvyiga navyize mu gihugu ca Iran, niyo navyize, hanyuma maze kuza navuga ati ni byiza yuko umuntu yashobora kugira ikintu akoze n'abandi banashobora gufatira kwa karorero. Yego, mbega ko tubona ari inkoko zera, utazi izi nkoko ni ubwoko bw'inkoko mwororo? ni ukuvuga izi nkoko ubwoko bwazo zitwa Kobe 500, ni ukuvuga ni inkoko ziri mu bwoko bw'inkoko z'inyama. ni ukuvuga ku batabuzi ubu bwoko ahantu busanzwe buva ni ahantu navuga yuko hatandukanye. Hariho iziva mu Bubiligi, hariho izo ushobora gusanga mu bigo bikomakomeye nko muri Tanzania bazifise, tugashobora kuzigurira hafi, ariko kenshi ahantu zikunze kuva ni mu Bubiligi. Mbega ngaha nk'umuntu mbona inkoko ziryamye, mbe aho urashobora kumenya igitigiri cy'izi nkoko zawe ufise? Yego, ni ukuvuga igitigiri cy'izi nkoko ukuntu tukimenya ni uko umunsi wa mbere uzizanye ubwirizwa kumenya sindazanye nk'inkoko 500, hanyuma haraho bishira ugasanga hariho akavunitse karapfuye karagize gute, aho rero tumenya ati no munsi havuye umwaka nimba ni 5 canke 6, ibitigiro harura ushizikura mu gacumenya ko sigaranya 495. Yego, none ko mbona zishajije ziberewe izi nkoko zawe uzivuzi iki ko twumva inkoko kenshi ngo zikunda gukarirwa n'indwara, ukaba tubona muri umengo nta ngorane izi nkoko zifise, bigenda gute mu kuzivura? ni ukuvuga izi nkoko twebwe guhera ku munsi wa mbere zije turazitegurira ahantu zishikira, tukazitegurira ahantu hashushe, novuga ku bushuhe twebwe nyine dushobora gupima, hanyuma haruhande yaho turagira ico no kwita incandago, urutonde rw'incandago, aho ku munsi ugira 7 tuzicandaga, ku munsi wa 14 tukazisubira, 21 tukazicandaga, hanyuma ikindi kizo turakora turaziha novuga ama multivitamine azifasha kugira zishobore kugira digestion neza, hamwe na antibiotique zituma zishobora kwigwanira umubiri wazo ushobora kwigwanira, rero ziba zimerewe neza bivuye kuri ivyo bintu byose twateranije. Ego, nsubire nibutse abariko baradukurikira mu kiganiro ugwaruka mu iterambere, mu kiganiro kivuga ibikorwa ugwaruka ruriko rurakora mu bikorwa by'iterambere. Rero uno mworozi kijambere twagendeye Renova mwasanzwe yorora inkoko, murabona yuko akiri umuyabaga, kandi aratubwiye neza yuko ibi vyigwa yavyize hanze y'igihugu muri Iran, ariho yashoboye gukura ubumenyi bwo korora inkoko. Mbere Renova, kubaze none iraheza iyo hageze ko zishorwa uraheza ukaronka abakiriya byoroshe kumenga abarundi barakora? Ku kijanye no gushobora, iyo umaze kuba ufise umugambi nk'uyu hariho iminsi ugerako
dufate nk'izi n'inkoko ziriko zikwiza amezi abiri guherera zigishika guhera ku munsi wa mbere, ni ukuvuga guhera ku minsi ya 40 na kangahe umuntu aba yatanguye kurondera ico no kwita isoko. Rero barahari basanzwe bavuga ati twebwe mu gihe mwoba mubona hageze muca muzituzanira. Yego, ni ukuvuga isoko urayironka naho wowe ufise nk'inkoko 1000 canke 2000 uraronka isoko. Isoko mu kuyironka no kuvuga yuko umaze kufisa abantu batandukanye, uno munsi arashobora gukenera 100, undi akazokenera 150 amajana 2. Ni ukuvuga mu kiringo kanaka naho zibariza 1000 mu mwanya utarambiranye rwose zirashobora guca zihera atangorane. Yego, none nakahe kamo wotera urundi ugwaruka canke nigiki urundi gwaruka gorahurira kuri wewe umworozi wa kijambere w'inkoko? Ego, murakoze. No kuvuga akamanotero urundi gwaruka nuko ubuzi mwene ubunyene bujanye n'ibintu by'ubworozi ubyijukira. Kenshi bazi yuko nibikorwa by'abantu b'abapapa bakuze, abatama bagize gute, ariko umaze kubona inkoko ziriko zirakwiza amezi abiri harimo izipima hafi ibiro 3, kuko n'ubundi twashaka kuzigurisha mu minsi 45, ariko bivanye nuko umukiriya wacu mukuru yavuze ati jewe ndazikeneye zipima ibiro 2 zibaze, niyo mpamvu twashe tubandanya zorora zikaba zishitse kuri iyi minsi y'amezi abiri, ubundi ku minsi 45 zaba zagiye. Rero nkatumira urwaruka kwijukira ibikorwa naho kumva nemengo ni ibikorwa bamwe bita yuko mengo ni iby'umucafu, ariko n'ibikorwa iyo bikoze ushobora kugira ikintu ronka ukibeshaho kanabeshaho n'abandi batandukanye. Mbega donc ni ukuvuga inyungu urayibona muri ibi bikorwa byawe ukora? Ego, inyungu ndayibona kuko ubwa mbere tugitangura twarahura n'ibibazo bitandukanye, ugasanga kumbure harabayemo inkoko zikunda gupfa, ariko ubu ibyo bintu ntibikiraho. Ego, kuvuga turazikurikirana tukaziha iyo miti, ubu urabona neza yuko inkoko watanguje zakuze kandi uzozishora nka zose. Ego, hariho abandi batubwira ngo birabagora ngo kuronka, ubushize narumvise abandi borozi bavuga ngo ibintu amageneration inkoko, hari abantu benshi batabitahura. Mbe ngizi inkoko zawe ayo bani generation batangana? Ni ukuvuga izi nkoko novuga yuko ni inkoko ziva mu bigo byizewe, kandi kumbure no yiharura mu generation hafi cyane gose, naho ntari sure na generation zoba zigezeko, ariko ndavye igikuriro cazo nkabona ivyo umuntu azigaburira ukuntu novuga ziheza zigakura, urabona ko ari inkoko nyene zifise ibikuriro kandi zo generation hafi. Mbe inyuma yo korora inkoko nta bindi bikorwa usanzwe ukora reno? Bona kuvuga ibikorwa by'uwanje nyamukuru bijanye n'ibinyene by'ubworozi, izi ndazoroye ngaha, ahandi nkora ico bita ama consultants. Hari umuntu afise umugambi akavuga ati je ndakeneye korora inkoko, mugana ugasanga ntavyatsi, benshi baranyitura, hanyuma nkaheza nkabakorera twayiko nashobora gukora, hanyuma ari umugambi bakawutangura bakawukora, kandi benshi barashima ati bimeze neza. Mbene ntacyo utegekanya muri kazoza muri ibi bikorwa by'ubworozi bwawe? Mbega n'igiki wosaba leta, n'igiki wosaba ababuza kure? Ukuvuga ico no saba, twebwe turakora mu buryo bwacu buto uko nyene mu bibona bingana, ariko ico gusaba nuko twohabwa uburyo umuntu agashobora gukora n'ivyagutse bisumba ngaha, kuko aha murabona aho tuba dukorera novuga si hanini n'ahantu hato, ariko turifuza ko ejo tuzoba dufise nk'inkoko nk'ibihumbi 10, 20, hamwe habaho iyororero umuntu avuga ati ni iyororero kijambere kandi rikwije ibisabwa n'amategeko. Nigiki usaba leta? Ico nosaba leta icambere nuko ibi bintu biba bijanye n'ivyo tugaburira inkoko byo gabanywa ko amakori, hanyuma abagwiza tunga nabo no kubyijukira kugira tubone yuko umwimbo mu gihugu wakwiyongera, komsa n'abarundi baco bijukira no gufungura inyama bivanye nuko zimaze gutungwa ku bwinshi zizosha zizimbuka, abantu benshi baco bashobora kuzigura bakazifungura imiryango. Akajambo kanyuma woshikiriza abakunzi ba JCTV n'akandi? Akajambo kanyuma nabashikiriza nuko ibi nibikorwa benshi bakunda kuvuga ngo biragoye canke ngo ntibishoboka, ariko iyo wabikoze babanje gutegura neza, canke warasa abahinga mukorana, canke warasa umuntu agufata ukuboko, n'ibikorwa bishika. Rero n'uwundi yaba avyifuza ari mu buryo bwa consultance arashobora kutwitura hagira ico tumufashije. Umuntu yobatora gute? Yobatora he? Nahanyene musanzwe muba, nahanyene mufise ibiro? Ni ukuvuga aho dufise ibiro n'ahandi hafi ngaha mu Kinama,
ariko ubu biranoroshe mu buryo bwa telefoni muratora ndaza kuzibaha murashobora kugira kuzishyira kuri iki kiganiro bashobora kukibona akazoshobora kuntora byoroshye. Korora nabitanguye kera, nabitanguye mu mwaka w'ibihumbi 2019 hafi 2020, hanyuma byaje uko aribyo nize ku ishuri nkabona neza yuko umubiri w'igitungwa ari ingabo ikenewe abantu benshi bashobora kuba bakeneye, nkavuga ati reka nanjye ngire icyo nerereye mu bijyanye no kuzigwiza. Ega umusaruro inyungu urayironka byoroshe? Ego umusaruro ndawuronka kuko umaze kubona inkoko ipima ku munzani igapima ibiro hafi 3 mu minsi 60, uwo musaruro ushemeye ni ukuvuga nk'iyigeze mu biro 2 hafi n'inusu. Ego muri ico kiringo nyene c'amezi 2 ibiro 2 n'inusu. Ni ukuvuga yuko aha nk'iyi murabonye yuko ipima ibiro 2 n'amajana 85, kuvuga ni hafi ibiro 2 n'inusu. Aha ni mu kiringo nyene c'iyo minsi 59 60 uko ikivira ejo, hanyuma akaba ari nk'uko umaze kuyibaga ishobora gupima ikiro kimwe n'amajana 8 amajana 750. Rero abakiriya barahawe ikaze bifuza nk'ibibazo kivamo 2 ego barahawe ikaze. Bakunzi ba JCTV, ikiganiro cy'uno munsi, ikiganiro ugaruka mu iterambere, naha tugishoreje, tuze dusubire guhura mu kindi kiganiro umunsi nk'uyu isaha nk'iyi. Murakoze.